Imigani 19 umurongo wa 11 havuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba gushavura, kandi icyubahiro ciwe kwihanganira ico yacumuweko. Tuba abakenyezi bitonda. Icyubahiro sahandi uzogikura mu kwihangana wacumuweko. Wihangane mu rugo, twihangane mu kazi, twihangane ibintu byose, twige kwihangana. Navuze ngo kugira bakubone agakiza, bakabone neza, baranabipimira mu kuntu wihangana. Tuba bitonda, kandi witonda ishavu ntiryihuta kuza. Mu Migani 14 umurongo wa 29, ubuteba kuraka aba ari umunyabwenge bwinshi, ariko ikirandamuke cihaye ubupfu. Kandi nagira ndababwira ukaba ugifise ishavu. Nasanze ishavu ari kidayimoni kibi. Ni kidayimoni kibi kigutuma uba mubi, kigutuma uba antipatike. Wari mwiza wikoze nyene usa neza, ukitravaya mugabo, ukambara neza, mugabo ishavu rikakuranda antipatike. Ishavu rigatuma abantu babona ngo uri mubi kandi utari mubi. Sinzi ko murabona umugore w'umugwaneza, umugore afise amahoro, akunda gutwenga, yamana akanyamuneza, naho aba ari mubi atabwiza bwo kurukoba bugaragara, ako gatwengo karamuranda sympathike. Uzutunga umuntu ashavura mu nzu aguma asutuye umunwa umengo wo murya. Rero uzoca ubona ko ari bibi gushavura. Ishavu ni ribi. Umuntu rero ateba gushavura yihangana, ubu niwe munyabwenge. Niwe Bibiliya yise umunyabwenge. Ateba gushavura. Ni wihute gushavura ngo bambwiye nabi ngo wihute gushavura, ngo bagize uko wihute gushavura. Oya, abashaka kukubwira ibikubabaza, ariko reka bice bihera. Je nasanze bishoboka yuko umuntu ashobora kukugirira ikintu ariko bikaba muri ako kanya bigaca bihera. Ntumugumanire n'ishavu, ntumugumanire n'inzigo, bigaca bihera. Birashoboka, kandi abakristo niko dukwiye kumera. Umuntu w'umunyabwenge niko akwiye kumera. Erega umunyabwenge kubera iki? Ni kuneza yawe. Ugize ishavu gica wewe. Abantu baragwara amaestoma kubwishavu. Abantu bakameneka imitwe, bakagwara ama migraine kubwishavu. Abantu baka amatansi yakaduga, cyangwa hari n'abagira hypotension kubwishavu. Usanga rero ari we wiyishe. Rero kwirinda gushavura ni kuneza yawe. Ndabigusavye.